uri umuririmbyi ukamufise mayindi zuko zo kwa muririmbira quartier cyangwa uririmbira zone ntigere wimbira kuririmbira commune byiyumviro byawe bizohera muri ubwo buce bubiri nyine wa mama kuko muririmbyi nyamuririmbi yabwiza kwifosinga aho batamuzi kugira ngo yerekane ko afise ingufu za tarayiwe iyo wamye uri muririmbyi uririmbira ababanye mu bana cyangwa abo muvukana ntabwo buraba umuririmbyi nari ni nacyo gituma by'abaririmbyi bari ngaha ibutanyerera ndavuga cyane cyane ku Gasaka babwiriza guhindura miriye bakagenda kuraba ingene abandi bakora n'ivyimviro abandi ko barakorera kuko nakare barayamaze ngo akanyoni kataguruse nekamenye yo bweze cyane gose aho nyine Richman turiko turabandanya turashaka utubwire uno munsi wewe nk'abaririmbyi batatu ukunda mu gisagara cya Ngozi n'ubuhoro uwambagije neza ariko sukana nifuza ko ariko kimbaza iyo mbaza ati ni bande ariko barakorana none ubona ko by'ukuri bari babere kuba arabaririmbyi atarabo kwicara mu gisagara cya Ngozi ntacyo wewe uravuga mukunda sero n'ivyifatiye ushaka wishire muri iyo sanse gusa je nakwagiye batatu ubona boza imbere y'abandi je nagiye mu maranga mutima ari umuririmbyi yitwa Jonix Gome hamwe na Jonix Juboy na Gome abo nibo baririmbyi by'ukuri bazi ibyo barimo iyo wumvise umuririmbyi yitwa Simple J cyangwa Simple J wumva iki abo ntabonze iyo wumvise ubwo nkoro comedy wumva iki uwo ndamwumva nitara kandi tara yiwe ntayicarika aragaragaza kuyagura hashoboka ngaha mu Burundi haba no hanze y'u Burundi yego iyo wumvise umuproducer nka John Jen wumva iki ijya n'impano dufite idasanzwe mu gisagara cya Ngozi ndetse no muri Butanyerera n'impano dufite idasanzwe uretse ko yigeze no kuba hari abo bamukompleta mu gihugu cy'u Burundi urumva ko ari idasanzwe abo abari mu gisagara cya Ngozi barakwiye kuyibungabunga bakazoyibyaza umusaruro cyane gose no kuvuga je byose ndabikora mugabo hariho aho ni focusinga kubwiza nkabwira bene wacu bagenzanje ati ngo mugire iki dufashanye ubu niwo muziki dukeneye wo mu mbona kazoza What's up people, what's up guys, bakunzi ba Menya Nibi Media, bakunzi ba Blazer Journalist International Emblematique from NGZ ku Gasaka downtown to Buja Flavor. No musi rero abo twazanye mu bwami bwa Menya Nibi Media ni bamwe mu ba artiste bakomeye cyane babikora bigashimwa mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hamwe bafise na studio yitwa Go Faster Record en collaboration avec Utase Sinopaka Gang. No musi rero ko mwabonye imbere ya kamera bamwitwa Richman umubona ashagije cyane kenshi bakunda kwitwa Kitoko mu Burundi. Uyu rero twavuga yuko ari nka fomi kubarimye nawe twavuga yuko ari nk'ifumbire y'umuziki w'u Burundi umuziki wa Plus 257 akaba ari n'umwe mu bagize Association des Artistes de Butanyerera aho yayibereye n'umunyamabanga mukuru wayo akaba n'umushingizi. Byose ni bimwe mu bintu tugira tuyagiye ko muri iki kiganiro banatubwira n'ukuntu ngo bamanuye ibiciro muri Go Faster Record. Turabaha ikaze mu kandi Menya Nibi Media mwongere mwidondora n'abadukurikirana mwongera mutubwira n'ikibagenzi no munsi. Turabaramukije abakunzi ba Go Faster Entertainment cyo kimwe n'abariko baratwumviriza je ku mazina yanje nitwa Cedric Rakoze niyo mazina abavyeyi banyise nkaba ari je ndi muri bamwe bagize studio ya Go Faster Record. Usanzwe uri producer? Ego. Uno musi rero tuvuge yuko beat zikorerwa iwawe ziba ziri international. Ego. Cyane gose. Richman, you are welcome again in the house. ngo tasese no kwanga aka Gitoko mu Burundi gose no kwanga mama nanjye nkaba ndi ngaha nko uhagarariye Tasese no kwanga gang nifatikanije n'umuvandimwe Go Faster Record Already ya Miss Kira tunaramutse ariko aradukurikirana aza gukurikirana nkino biganiro tubasabye ko batogitera hagati ahubwo bakibananya magayi gahera ngo tasese no kwanga ubu rero bamwitwa Richman Rich Gang from Utase no kwanga gang akaba ari na boss manager wayo. Uno musi rero nibo twakiriye kugira ngo tubabaze byinshi amare tubatangura. Uno musi amasezerano ari hagati ya Utase no kwanga gang na Go Faster Record yifashe neza nyuma yo kubona ifata neza nuko turafise n'umugwi cyangwa rumwe mu rwaruka rugize gang
utasono kwa nka genge ifatikanije na Go Faster Record. Rero bumwe buraho nuko dufashanya mu gushigikira izo mpano, tugafashanya no mu bijanye gukora ama video, ma audio, ndetse no gushigikira nyene muri gwagwarukana kubwira. Tunahamagana n'urundi gwarukana mu rufise impano n'ingabirano zago ko zoza muri Go Faster Record kugira ngo zigaragaze ingabire zago. Rero muri utasono kwa nka genge turigisha ibijanye n'umuziki, tukigisha kwandika ku batabishoboye. Harabigeme muzobona asanzwe bari muri Go Faster Record, ndavuga witwa Gigi n'umusore yitwa Amukey. Abo ni bamwe mu bajene twemera cyane, barashoboye, barazi kwandika, barazi kuririmba. None urumva ko tumaze kuba dushira amaboko hamwe tugashira hamwe n'ivyiyumviro ko bari ibintu bikomeye cyane. Rero Go Faster Record na utasono kwa nka genge mu cyamagete ramahasa turumwe. Ku bisanzwe mbandanije ngaho Go Faster Record na utasono kwanga n'umuryango uramaze kuba umuryango munini, dutumira n'abandi karibu mu muryango. Hama hari ikintu kimwe no kubaza, umuririmbyi yitwa Linoji uramuzi? Ego. Ntacyo mupfana? Oya, Linoji ntacyo dufana, kimwe gusa ndamukunda. Jewe bijyanagira uri petit frère wiwe. Oya. Bivanye nuko Jerry Linoji uko ndamuzi muri za 2013 2012 yarameze nkuko kwa utura indirimbo ziwe za kera, kuko Linoji buriya n'umuririmbyi wa kera nubwo amenyekanye ubu, ariko Linoji yaririmbye kuva kera agenda muzi akiri muto. Ni wewe donc wo kubona yo kwibaza ko hari icyo mupfana peut-être cyangwa ko ari Linoji yasubiye bwana. Hama rero turashaka kutubwire kubyerekeye Go Faster Record kwanza tubanze tubaze. Go Faster Record no musi umuririmbyi akeneye gukorera mu wasanga. Go Faster Record ubunye ahantu dukorera ningahanye ruguru mu Kanyosha mu Busoro niho dukorera. Rero umuntu ashatse gukorera muri Go Faster Record yashobora no guca kwandika ubutumwa kuri Facebook, akandika Go Faster Record cyane akandikira utasono kwanga kugira vyorohe ukuntu tumuha address. Ugira kutangana nimero kwanza mubandikira ko kugira ngo uri kararaba iki kigane abanze yumve adresse tutararanga. No kuvuga kuri WhatsApp urashobora kwandika 65 20 19 86. Cyane gose Richmond the best. Urashobora no kwandika ku 61 696 1070 aho si ukeneye ubufasha cyangwa icyo ushaka kumenyesha muri utasono kwa genge cyangwa Go Faster Record, aho se basha guca bakuronka byoroshe. Ya Richmond wamaze gukora indirimbo muri Go Faster Record ni nyinshi, turashaka kapera yimwe ngo shere wa matema nangaye ngogorora robine niyogereze chombo uri musemo gatondo niyogereze chombo haba komutaga ngeyogereze chombo no kumugoroba ngeyogereze chombo tango keko safe gotasese no kwa. Richmond turashaka gato banze twifocus ngiye kuri iyo ndirimbo ni ugururiro binene rogeretse cyombo. Ubutumwa buri mu ndirimbo no ubu ubwo kuba umuntu afise isuku y'ibikoresho akoresha mu rugo rwiwe. No ntujaniranije nyone mba ko ari byo. Mutama muri Go Faster Record turashaka kutubwire studio Go Faster Record yatanguye ryari? Studio Go Faster yatanguye je nkiri muhira, niho na create studio. Rero ndavuga ati ndagomba kuva muhira ngende mu gisagara kubera je nari mfise studio muhira ma home nyene muri chambrette nabamu. Rero umuvandimwe nari mfise twa Herbie Boy arambwira ati tuje kuraba mu gisagara ukuntu byo genda, nawe nyene asanzwe ari muri utasono kwanga. Kubera utasono kwanga irimwo abandi nyene batagaragaye bazoza baragaragara umwe. Yego rero cyandava rero aho nari ndi mahomu ndavuga ati reka negere mu gisagara ngaha anye mu Kanyosha mu Busoro niho rero tubaye. Rero bica bigenda uko nyene, niho nahura na Richmond arambwira ati tugire gengi ikaze tugire umuryango. Bica bigenda muri ubwo buryo. Ya uno munsi nk'abaririmbyi umaze gukorera production ni benshi sinobamara, ni benshi cyane gose. Hama nyimba atari kibanga iyo gukora song muri Go Faster Record ni nk'aho
ngo prix bivana n'ukuntu uje ukadusaba ama tukakubwira bimeze uku tubonye atabyishoboye ukaja mu bandi ukiga kugira ngo tugukorere kuri prix nziza ego turacyamake tutuye turaja kure iyo ushitse muri studio za Go Faster Record cyangwa mu bwami bwa Go Faster Record urabona tarifu tumenya icyo wifuza n'igiciro cyacu yego rero munsi tumenyereye mu Burundi abaririmbyi bashobora gukora umuziki bakawuheza ni bake benshi usanga bazi kugira mastering abandi ugasanga bazi gukora mixage wowe nka producer rero twemera muri Go Faster Record ibyo byose urashobora gutunganya umuziki ukawuheza atawugiye kuvuga ati nshiriramwo kiki cyangwa nshiriramwo sono cyangwa ngirira mastering cyangwa mixage no kuvuga je byose ndabikora mugabo hariho aho ni focusinga kugeza nkabwira bene wacu bagenzanje ati ngo mugire iki dufashanye ubu niho muziki dukeneye wo mu mbona kazoza yego cyane gose uno munsi nkuko twabandanije tubivuga studio yawe iterera gute mu mbona kazoza ya 2040 2060 nari kimani utanse sino konka genge yayo muri make je ndashaka umuririmbyi abone umuziki ko ari akazi abone yuko umuziki wotuma baho ntabone yuko yagiye mu muziki wotuma bavuga ujya n'umuvayu n'umunyarumogi niyo mpamvu tugerageza utabizi akamaya kiga umuziki ego nta gandire ngo nje kure ukuvuga ko muri utasi no kwa gang hariho ibisata byinshi nacyo gituma inyuma y'ibyo bisata byinshi kijya kivugo cy'imbona kazoza 2040 2060 Burundi bwifashe natwe twaricaye turiga mbere aho yaje dushika icyo gihe natwe hari icyo twishikanye ko twokora gute two kwisunga iki rero nanaguhamagarira wari wose ariko kino biganiro turabisaba igeme basanze banakora n'ibyo by'ubukwini video turabise n'abasanze bakora amasanamu bakora ama-clip video indani muri gang rero hamwe n'ibyo twagerageje kurondera impano zitandukanye kumbura aravuye tuba twarashitse zozo zizoshika zikadushikana cyangwa twebwe tuzishikana rero hamwe n'ibyo kuba kumbura kwa tubaza n'ibibazo bingana nk'ibi byose no gutagira ibibako byo gushika muri studio cyangwa umugambi bwa Go Faster Record hari byinshi bari kubona karonka ibibazo byinshi gusoma ibyo kuratubaza mu cyamake no konumba no gusigure cyane gose hama tugarutse katoya kuri Richman warabaye umunyabigega wa Association des Artistes de Butanyerera mbega woduha umuco mutoya kuri Association des Artistes de Butanyerera no beshe nabaye munyamabanga mukuru wa Association des Artistes de Butanyerera yari hurikiyemo incabwenge nyinshi abanyempano benshi n'abanyemata novuga ko ari abantu bafite amatara benshi ariko ikibazo twagiye guhura naco nongera ashimira cyane wari wazanye uwo mugambi wogira ngo rishire iyo association nawe subundi bamwita Blaise mu ba journalist babikora neza ndetse bagerageza nabo kwipfuza ko impano zijya nino zogeraho zishika n'Uburundi buhageraho bishika mu bijanye n'impano mvabwenge rero hamwe n'ivyo association yarabayeho ndizegwa nubwo bitabananije bigenda neza naba umunyamabanga nongera mba n'umunyabigega rero nyuma bivanye no ngira n'ubumenyi buke bwabo twadusangiye kurongora cyangwa no kurambirwa no kudatahura ibyo barimo iza kurangira association igiraga abanyakariro ariko n'ubu ntahiraje ndizera ko buke cyamwe ngo mu buke bishikana umunsi bakumugeza hari umunsi ndoto zacu twifuza kuba kuzoshika tuzozishika ku muri Association des Artistes de Butanyerera ndanashimira abagaragaje kubananya bashiramwe ingufu ndavuga uwo bita Gomen abeshi iyo tuvuze umuziki wo kugasaka bahita bamwumva byihuse cyo kimwe n'abandi bagiye batandukana yego uno munsi Richman ni umwe mu baririmbyi bavuka ku gasaka kanyamyonga naho twaba tuzi ko ari hamwe mu haramuye bakiriko Masterend n'abandi benshi batandukanye nka ba Endomike ba CPG
n'abandi benshi batandukanye. Turashaka utubwire Richman ko Ingozi ari hamwe umugwa mukuru w'umuziki wo mu Burundi kuko niho bacancu bamisi bavuka n'abandi benshi batandukanye kakiri kwatwa gushimwe butari buke mu mwaka. Habura iki kugira ngo abasigaye Ingozi biyunge baje hamwe bakora ikintu kifagiti hamwe umuziki w'Ingozi usubirana uburemere kuko nakuba ari ikintu cya mbere kibura bo nyene ubwabo ntibazi ibyo barimo ntibazi ibyo barimwo gute uri umuririmbyi ukamuvise mayindi z'uko uzokwa muririmbira quartier cyangwa uririmbira zone ntibigere wimbira kuririmbira commune ivyiyumviro vyawe bizohera muri ubwo buce bubiri nyene wa mama kuko muririmbyi nyamuririmbi yabwiza kwifosinga aho batamuzi kugira ngo yerekane ko afise inguvu zatarayiwe iyo wamye uri muririmbyi uririmbira ababanyi mu bana canke abo muvukana ntabwo ubura umuririmbyi nari ni nacyo gituma by'abaririmbyi bari ngaha ibutanyerera ndavuga cyane cyane ku Gasaka babwiriza guhindura miriye bakagenda kuraba ingene abandi bakora n'ivyimbiro ande ko barakorera kuko nakare barayamaze ngo akanyoni kataguruse nikamenye yo bweze cyane gose aho nyene Richman turiko turabandanya turashaka utubwire uno munsi wewe nk'abaririmbyi batatu ukunda mu gisagara cya Ngozi n'Uburundi uwambagije neza ariko sukana nifuza ko ariko kimbaza iyo mbaza ati ni bande ariko barakorana none ubona ko by'ukuri bari babere kubara baririmbyi atarabo kwicara mu gisagara cya Ngozi haco wewe uravuga gukunda sero n'ivyifatiye ushaka ushire muri yo sanse gusa je nakwagiye batatu ubona boza imbere y'abandi je nagiye maranga mutima ari umuririmbyi yitwa Jonix Gome hamwe na Jonix Juboy na Gome abo nibo baririmbyi by'ukuri bazi ibyo barimo iyo wumvise umuririmbyi yitwa Simple J cyangwa Simple J wumva iki abo ntabonze iyo wumvise ubwo nkoro comedy wumva iki uwo ndamwumva nitara kandi tara yiwe ntayicarika aragaragaza kuyagura hashoboka ngaha mu Burundi haba no hanze y'u Burundi yego iyo wumvise umuproducer nka John Jen wumva iki bijyana impano dufise idasanzwe mu gisagara ca Ngozi ndetse no muri Butanyerera n'impano dufise idasanzwe uretse ko yigeze no kuba hari abo bamukompleta mu gihugu cy'u Burundi urumva ko ari pie idasanzwe abo abari mu gisagara ca Ngozi barakwiye kuyibungabunga bakazoyibyaza umusaruro cyane gose Richman kandi dusa n'abariko barabandanya uno munsi umuziki w'u Burundi ni bimwe mu bintu bigeze mu marembera twovuga ko umuziki w'u Burundi uri hasi paraporo y'ibindi bihugu tubanye muri EAC wewe nk'umuntu ari umunyamuziki uno munsi uri kurakora iki kugira ngo umuziki wacu ujya ukina inyuma y'igihugu usudandazwa ikintu cya mbere nabanza kwishura sikindi igituma umuziki wacu kumbure umenga nta kure ushika nuko atabufasha nivyo turimwe mumwe wese aribako kuko ibindi bihugu byo birafata abaririmbyi baba bakomakomeye imbare bana batanu bagashira hamwe bakiga ati tugatwa dusora umuririmbyi umwe atubera urumuri ama tumukurikira rero ngaha mu Burundi twifuza kudugira rimwe twese no bidashoboka kuko naho utereye uburo mu kirere bijya bwose ntibushubirira hasi rimwe ariho bushika n'undi bugashika inyuma yabo rero ikibazo tugivise nta rukundo ruhari mu mwese abagomba ko aduga ku nguvu zi ubona agomba kuduga ku nguvu zi mu gihe bidashoboka kuko amikoro ntangana abafise amikoro nabo bagomba kuzibira kode y'ingene bagenze botera imbere yego nyuma atari banga utanse sino kwa magenge hamwe na Go Fast Record mufitanye amasezerano n'igihe kingana gute dufitanye amasezerano y'amezi 6 yego ni ukuvuga ko ayo mezi 6 ari renouvelable cyangwa nimwe hagera muzoca muhagarika ntimutondera gukora tubonye ibintu bifise impera nziza cyangwa intumbero nziza atagatosi karaba cyangwa ngo we bikeneye ko buri umwe wese yo kwimenya tuzokomeza dukora yego cyane gose amarere Richman dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro cacu uno munsi ni urumwe mu baririmbyi bafise indirimbo zikunzwe cyane aho naho hakujya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda twumva indirimbo zawe zivuzwa mbere mu minsi yeze twabonye bari banaguhamagaye mu giteramo aho hakujya turashaka utubwire ugerageje kuraba uno munsi umuziki w'u Burundi umenga Bujumbura gusa mu ntara zo hagati umenga nta wundi abaririmbyi baruguru babuze iki kugira ngo bashobore gukora ibintu biri hit
ati ndavuga abanyamitahe gute n'umunsi abantu batunganya ibiteramo yumva ko kugira ngo aze kuronka abantu baza gukurikirana ibikorwa aba yatunganije ndavuga amakoseye yumva ko umenga atabitunganirije Bujumbura ntirishoboka rero mu gihe abanyamitahe batarabona ko bibereye ko badushiramwo imitahe tukagana gukorera mu burere butandukanye ndanashimira cyane abantu bo mu ntara ya Rumonge meruka mu giteramo cyaho nibwo bwa mbere nabonye amateka asumba nari maze kubona ko baratwakiriye ku rundi rwego nibaza ko abenshi ku mbuga zitandukanye baragiye barabibona biratuma mbona by'ukuri ko n'ahandi wacu hamwe twibaza ko hatoshika igiteramo cyangwa ngo hacika amateka ko naho nivyo kunda rero igituma umuziki wibaza mu gisagara cya Bujumbura gusa ababishiramwo uruhara n'abanyamitahe nibadushiremwo imitahe tugende mu ntara zitandukanye bongere baze gushigikirana zino mpano ziriko ziraruka murabe ko igihugu cyose kitazofatisha ahantu hose uzokumva umuririmbi ntazoba ari umuririmbyi aba akirondera umupromota ngo aze kumupromotinga aho hari umupromota azogenda kurondera umuririmbyi ko azoba yumva atara n'impano ariko arakoresha kandi akabona ko bazobivyazamo umusaruro rero uno munsi turi papa tukimama abanyamitahe badushireko imitahe hama mvuze kuri ico kintu no kuvuga yuko ku bisanzwe hagati y'umuririmbyi niyo kwiduza wenyene ngo ashike kure hashoboka byasaba yuko aba producer basunika umuririmbyi bakemera basi bakapunguza ibiciro kugira ngo baduze abaririmbyi burya ku bisanzwe umuririmbyi niyo wava yiduza ngo ashike kure cyane uruhara rutavuye ku muproducer rero je cyo nasaba aba boss bafise ama studio kanaka barabe abanyempano bahari mu Burundi barahari ni benshi baririmbyi ni benshi nitwo bamara baze barabapunguriza kugira boroherwe basukuntu bakora ibintu bya video zirazimvye kandi urabona n'ibikoresho birazimvye kugira ngo bafashanye uburyo bwose umuziki ushike kure hashoboka cyane gose hama rero dusana bariko barasozera nibaza ko byinshi tuzogenda tureba bazankaka nkuko hazogira byinshi mugenda mutubwira turashaka mutubwire n'ikimani mu kurangiza nakahe kamo utera abariko baradukurikirana bongera n'ababwira aho aba bakeneye hari ikimani cyangwa umuyobozi wa Tasesino again ashobora kubatora ku ma platforms yayo kinonza guhamagara ariko badukurikirana niko banza kugira subscribe bakagira n'amapartage kino kiganiro hama kino nogenda mvugiye ngaha nagira ntera intege zidasanzwe umudije wa Gofata Record ariwe Diamix dusangiye ubuyobozi nongera ashigikira uwishwa Amokey hamwe na Gigiji ni bamwe mu matara tuko turabivugira ngaha mu bumengano ku batapa hari umunsi bazobibona ese cyoma akaba ama competition mukabona ingene abatwarana ubushimwe hama nongera mpamagarira abantu bose baba bipfuza bigeme bashira ama clip video muri Utasino kwa nka gang turikwije kabisa rero twifuza ko uri karakurikirana kino kiganiro atosira kugenda ashize ko subscribe agende afollowinze agenda ashize ko iyo gem hama kurikirana ikiganiro mpaka kimara tunashimira Blaze journalist cyane gose my big brother producer ego namwe je novuga ndabashimiye muri make ego kuba mwatugendeye mukatwitwararika natwebwe nabamenyesha makuru bake bakora bavuga ati ndagiye kurondera mu producer ndamubaze ibintu kanaka ni bake je novuga yuko nagiriwe amahirwe kuba nagiye kuri kamera yamenya novuga ndabishima cyane cyane gose akabazo kagasunika rugini nko mu producer mu Burundi batatu wemera batatu hariho Amiri na Kori na One Way I breathe ego cyane gose hama rero turabashimiye namwe kubona mwaduhaye kano kanya kugira ngo dushobore gukoraborana kuko atamwebwe ntatwebwe ego kandi atamwebwe ntatwebwe atatwebwe ntamwebwe twese no kuzuzanya ni nko kubona icupa ry'igice hatabonetse ko yandi mazi ngo acuzuze urumva ntibimacingana rero twese turakeneraniye kugira agenda nke content namwe muronke ivyanyu uko bimenyekana twese ni vice versa hama rero tunashimira abakunzi ba Gofata Record n'abantu bose bumva bashaka gukora umuziki uri survival brain
usigara mu mitwe y'abawumviriza abantu bashaka kumviriza indirimbo zifite quality nk'izo mu gihe cya kera cyangwa bakunze indirimbo za ba Kitoko tubabwiza ukuri ko dufise Kitoko mu Burundi nawe sundi ni Richman the best from Utansesino Gang. Aha rero tunabagira yuko umuproducer dusigaranye umwe rukumbi ashobora kuba yarasubiriye kuri mu Burundi ari umuproducer muri Go Fast Record abashaka gukora imiziki ifise quality muzogende mumvirize n'indirimbo Richman aririmba neza kora uzosanga zahinguriwe muri no studio ya Go Fast Record nawe nimwe mu studio ari karaduza impano nk'izo mwabonye ngaha ziri muri Utansesino Gang zikora ibikora bigashimwa zikora ibikora inka ziriko ziranaterera muri Vision 2040 n'ibyo byose rero nimwe dukesha ubwiza bwa studio ya Go Fast Record tunakesha nino management cyangwa label ya Utansesino Gang. Tubasaba rero bakunzi bacu nk'abakunzi b'umuziki n'undi n'abakunzi ba entertainment muri rusangi kubandanya mukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Menya Nibi Media munasura imbuga za Richman munagendera ino studio ya Go Fast Record kugira ngo muze muvuge ibyo mwiboneye. Stay tuned.